fyonda like, usige na comment yawe, uhete fyonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe kumwanya kumwanya. Hello guys, hello everyone. Nizera ko mumeze neza aho muri hose. Na cyane ndabaramutsa mwebwe mwese dukurikirana muri ku mpande zine zigize isi yose. Vyumvikana neza ko ari ya makontinent atanu ariyo Afrika, Europa, Asia, Oceania hamwe na Amerika. Call me juste Gael. Ndakubwira ko yari Bwoy TV. Ushobora kuduha support yawe mu kugira subscribe canke naho s'abonner. Iruhande hari agakengero cugira click. Ugashobora kudufollowinga mu kwirongera amakuru y'ikibiriraho na cyane cyane. Ikora iciza Aruna, umuyobozi wa Ikoh Multi Service, ngo yoba ari ntambamyi y'ikogwa y'amasanamu y'indirimbo Mpakanya ya Double. Muti vyagenze gute? Nuko inyuma yiheza ya kontra canke naho y'amasezerano umuntu yitwa Mugisha Jean Junior canke naho Double yari yasinyaniye na Ikoh Multi Service, uwo munyagitega ariwe Double yasanze bimwe mu vyo bari bumvikanye na Ikoh Multi Service haraho yihenze muri kontra. Muti vyagenze gute? Nuko uwo munyagitega yasanze kimwe mu cyo yasinye cyamubereye intambamyi, kuko yasanze yasinye yuko indirimbo zose yakoreye muri Ikoh Multi Service cyangwa zokorera yo kubera yazisinye imbere zaba ari indirimbo za Ikoh Multi Service ariko zaririmbwe na Mugisha Jean Junior azwi ku izina rya Double. Kubumva ikinofunofu, ce sont des chansons za Ikoh Multi Service interprétées par Double. Vyumvikana yuko Ikoh Multi Service ariyo izigaba. Muti vyagenze gute? Inyuma yahaviriye muri Ikoh Multi Service umuntu yitwa Mugisha Jean Junior azwi ku izina rya Double yaciye agomwa na label shasha yasohotse no mwaka yaje no mwaka ariyo yitwa Bantu bwoy. Muti vyagenze gute? Amasezerano basinye na Bantu bwoy bari bumvikanye yuko bimwe mu bikorwa by'ibanze Double ashobora gukora, na cyane yuko imbere yuko bakorana ikindi gikorwa na Bantu bwoy ari uko babanza kumukorera amasanamu y'indirimbo zibiri muzo yahorana. Niho Double yaraba zimwe mu ndirimbo abantu benshi bakunze, atashimwa indirimbo Mpakanya hamwe na Ntantike. Muti vyagenze gute? Hageze yuko bagera yuko bagira tournage ya Mpakanya, babanje kwanza gukubitira ahantu bita muri Ikoh Multi Service, babanza gusaba uruhusha umuntu yitwa Ikorikiza Aruna canke naho umukuru wa Ikoh kugira abaho uruhusha, kuko nkuko ndabibutsa indirimbo ni za Ikoh ariko zaririmbwe na Double. Uti vyaciye bikurikira gute? Umuntu yitwa Aruna ikora iciza niyatinye, yababwije ukuri, yababwiye ati uko biri kose twarakoranye, uyu mwana naramureze, namwe rero hakwiye kwerekana yuko inguvu zanyu zifise uko bimeze. Indirimbo mukeneye kuyikora amasanamu murayigura. Muti vyaciye bigenda gute? Baramubaza amafaranga ishobora kugurwa, niyatinye kubabwira, yababwiye ati indirimbo uko imeze, uburemere ifise, ingene yanengetere mu bitima y'abantu, n'amafaranga imiliyoni 5. Bantu bwoy nabo baca bagwa bashinye, bavuga bati ya moti na waka kwero cha ubu umuntu akubwiye 5 million. Cha wiyumvira kayabo kabuka miliyoni 5 aho kari wewe, cha wiyumvira na wewe aho kari nyine mani mbongo. Urucuvyumva amafaranga wewe. Bacha bagwa bashinye barajugumira, bafatwa na tremblement de terre ati cuvyumva nawe. Niho rero iyo ndirimbo uguyiheba na cyane kwako kayabo k'amafaranga miliyoni 5 batakaronse. Ndakwibuza yuko ari Double yaheruka mu minsi heze gushikiriza muri interview yuko indirimbo zose yakoreye muri Ikoh Multi Service zose yakoze ngo zari ngo entraînement ngo yari check sound ngo uko biri gose. Na cyane ndakubwira ko iyi ari Bwoy
TV. Ushobora kuduha support yawe mu kugira subscribe canke naho sabone iruhande ugajugira kugakengera ukagira click canke naho ugafyonda kwa kundi hahandi kugira ushobore kubandanya followinga kwa kundi hahandi. Comment yawe naci dutwaye like naho nyene vyo bavyiza gusumba ndakubwira kubakunda gusoma naho mushobora kuja kuri site yacu ariyo www.bujahit.com. Fyonda like, usige na comment yawe, uhete ufyonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe kumwanya kumwanya.